Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cane kuba biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'ibindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 imyaka 5 iraheze Perezida Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi, kandi nanone imyaka 5 iraheze uwahora ari umukuru w'igihugu c'u Burundi Perezida Petero Nkurunziza asandavye. Kuva Uburundi bwikukiye muri Mukakaro umwaka w'1962 bumaze kurongorwa n'abagabo 11, abami 2 n'abaperezida 9. Mu gihe uno munsi muri uno mwaka imyaka 5 rero rumanye Perezida Ndayishimiye amaze ku butegetsi ndetse na Perezida Nkurunziza asandavye, dushimye kugaruka ku vyagiye birashikira abatwaye Burundi mu mpera y'ubutegetsi bwabo. Imbere yuko tubageza ko umwe ku yundi, reka ntangure mabwira yuko 6 kuri 11 muri aba barongoye Burundi bavuye ku butegetsi batembagajwe n'abasirikare. Aba turaza kubagaruka ko 3 kuri 11 barishwe nabi cane. Umwe yagandaguwe, umunsi atembagazwa, uwundi yishwe nyuma yo gutembagazwa, uwundi we yarasiwe mu ndege. Ni mu gihe 2 kuri 11 bakekwa ko baba barahawe isumu, mu gihe bose havuzwe ko umutima wahagaze giturumbuka. Aba nabo turaza kubagaruka ko 6 muri aba bose barongoye igihugu c'u Burundi barabaye impunzi nyuma yo kurongora igihugu. Aba nabo turaza kubagaruka ko ni mu gihe kandi 5 bafunzwe nyuma y'ubutegetsi bwabo. 2 muri aba bose barahambwe hanze y'u Burundi, naho umwe yahavuye atahanwa inyuma y'imyaka 4. Ni mu gihe kandi harimo n'umwe waciriwe urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose nyuma y'ubutegetsi bwiwe. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka ku vyagiye biraranga buri umwe muri aba 11 barongoye igihugu c'u Burundi, ndetse kandi tuze no kubageza ko ingene ingoma zabo zagiye zirahera. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramo bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV rero ndabahe kaze muri ano makuru. Nkuko natanguye mbivuga, Burundi buramaze gutwarwa n'abagabo 11, abami 2 ndetse n'abaperezida 9. Reka tutangurire ku mwami Mwambutsa wa 4 Bangiricenge. Yatwaye igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1911 gushika mu mwaka w'1977. Igihe Burundi bwikukira hari ku igenekerezo ya mbere Mukakaro umwaka w'1962 bwari burongowe n'umwami Mwambutsa wa 4 Bangiricenge. Mwambutsa yarasanzwe ari umwami kuva se Mutaga wa 4 Mbikije atanze ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1915, ariko mu myaka 46 ya mbere y'ingoma yiwe Burundi bwari mu buja bw'abakoroni b'Abadagi, mu nyuma haza Ababirigi. Uyu Mwambutsa yabaye umwami yuzuye ikiringo c'imyaka 4 gusa, kuva Burundi bwikukiye ku igenekerezo ya mbere ukwezi kw'indwi umwaka w'1962 gushika akwe ku ngoma ku igenekerezo y'umunani ukwezi kw'indwi umwaka w'1966. Ivyago bikomeye vy'ingoma y'umwami Mwambutsa vyatanguye mu ijoro ry'igenekerezo 18 rishira igenekerezo ya 19 Gitugutu umwaka w'1965. Ikirimba c'umwami caratewe n'abasirikare bari bashaka kumugandagura no kumubogoza. Bikunze kuvugwa ko bari abasirikare b'abahutu bari barongowe na Kapiteni Antoine Serukwavu, yari umunyamabanga wa leta ajejwe gendarmerie. Imana yarakinze umwami ararusimba, yarashoboye kunyegera abateye baramubura. Imbere yo gutabagwa n'abasirikare bari barongowe na Kapiteni Michel Micombero, yari umunyamabanga wa leta ajejwe igisirikare. Inyuma y'ico gitero rero umwami Mwambutsa yarahungiye gato mu buseruko bwa Kongo. Agarutse mu Burundi acafata urugendo rumujana i Geneva mu gihugu c'Ubusuwisi. Mwambutsa ntiyigeze agaruka mu Burundi, yamaze hafi amezi 8 atwarira Burundi Geneve. Ico abarundi batamenyeshejwe muri ico gihe nuko umwami wabo yaragwaye kanseri.
Kw'igenekerezo y'umunani mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge yarakuwe ku ngoma n'umuhungu we w'imyaka 18 umuganwa Samuragwa Karori Ndizeye ashigikiwe n'abasirikare bari barongowe na kapiteni Michel Micombero. Umwami Mwambutsa ntigeze asubira kubona Burundi gushika asandavye kw'igenekerezo ya 26 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na karindwi Geneve mu Busuwisi, ari naho yashinguwe mu itongo ry'abapfuwe ry'Imerire. Umwami Mwambutsa Bangiricenge ajanye agahinda kenshi ngo birashoboka ko ari we ndongozi y'u Burundi yakurira amabi menshi. Abavyeyi biwe umwami Mutaga wa kane Mbikije n'umwamikazi Ngezahayo bagandaguye Mwambutsa afise imyaka 4 gusa. Imfura yiwe nayo Rudoviko rwa Gasore yagandaguwe kw'igenekerezo ya 13 kwezi kw'icumi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na rimwe afise imyaka 29. Umuhungu yarasigaranye umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yaronse amosha menshi atembagaza se mu nyuma aricwa. Umuvukanyi wiwe umwe Rudende umuganwa Inyasi Kamatari yagandaguwe nawe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane. Amatungo y'umwami atari make yaranyazwe abiyo basigara mu bukene. Inyuma yo gutemagazwa rero umwami Mwambutsa yamaze imyaka 11 mu buhungiro i Geneve mu Busuwisi, arahava arasandaba kw'igenekerezo ya 24 ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'indwi. Perezida Bagaza yoba yarashatse ko ikiziga c'umwami gitahukanwa mu Burundi, ariko Mwambutsa yari yasize yanditse ko adakeneye kuzotahanwa mu Burundi. Umwami Mwambutsa yashinguwe mu itongo ry'abapfuye ry'Imerire mu Busuwisi. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 leta ya Perezida Nkurunziza yarasavye amamiliyoni umwami wa Maroc kugira itahukana ibisigarira vya Mwambutsa. Umwami Mwambutsa yarazuwe, ariko haca haduka Imana Murantunge, haca haduka inama hagati y'abo mu muryango bari bashigikiye ko atahanwa n'abandi bagwanira ko gushaka kwa Mwambutsa kubahirizwa. Ibisigara vya Mwambutsa vyamaze imyaka 5 mu buruhukiro, araheza asubira guhambwa irya kabiri kw'igenekerezo ya 30 ruhesha umwaka w'ibihumbi 2017 mw'itongo ry'abapfuye ry'Imerire nyene. Aha rero akaba ariyo maherezo y'umwami yahemukiwe n'igihugu ciwe, uwo bose bahuriza ko yakunda abarundi bose adacaguye. Harazamwe kandi umwami Ntare wa gatanu Charles Ndizeye. Uyu we yarongoye Uburundi ubugira kabiri kuva Uburundi bwikukiye. Yabaye umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye. Umuganwa Ndizeye yari umuhungu w'umwami Mwambutsa wa kane Bangiricenge, akaba na murumuna w'umuganwa Rudoviko rwa Gasore kuri se. Umuganwa Karori Ndizeye yafashe ubutegetsi kw'igenekerezo y'umunani mu kakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu afadikanije n'abasirikare bari barongowe na kapiteni Michel Micombero. Kw'igenekerezo ya mbere Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu Karori Ndizeye yimiswe nk'umwami w'u Burundi ku izina rya Ntare wa gatanu. Igihe yimikwa, Ntare wa gatanu yarasigaje amezi 2 ngo akwize imyaka 19 y'amavuka. Kw'igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu mu gihe ari mu rugendo i Leopoldville akaba ari Kinshasa y'ubu mu gihugu ca Kongo, umwami Ntare wa gatanu Karori Ndizeye yatembagajwe n'abasirikare bari barongowe n'umushikirangoma wa mbere kapiteni Michel Micombero. Ntare wa gatanu ntiyabaye agitaha mu Burundi, yamaze imyaka 6 ari impunzi mu Budagi. Aho mu Budagi umwami Ntare wa gatanu yarakorana n'amahinguriro adandaza ibigwanisho n'ibikoresho vya gisirikare akayafasha kuronka ibihugu biyagurira. Muri Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri umwami Ntare wa gatanu yagiye mu Buganda kumvikana n'ubutegetsi bwa Perezida Idi Amin Dada ingene yo bushorera ibigwanisho. Akiri mu ndege yahuye n'umushiranganje w'Uburundi w'imigenderanire Aritemone Simbananiye, baraganira. Ubutegetsi bwa Perezida Michel Micombero waburamenye iyo Charles Ndizeye yagiye. Umwami yaragurishijwe. Inyuma y'ibiganiro hagati ya leta y'u Burundi n'iya Uganda, Perezida Idi Amin Dada yahenze umwami Ntare ko bamujanye gutembera, gutyo amwuriza indege amurungikira ku rweri Perezida Michel Micombero i Bujumbura. Kw'igenekerezo ya 30 Ntwarante umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri Karori Ndizeye yururutse ku kibuga c'indege ca Bujumbura asanga arindiriwe n'amajipe y'igisirikare. Yaciye ahagarika ubwo nyene
ajanwa gupfungwa Igitega. Yapfunzwe ukwezi mu gikoni c'ingoro yahoze ari iya se Igitega mu ijoro ry'igenekerezo ya 29 Ntwarante Murantungi. Igenekerezo ya 29 Ndamukiza umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na kabiri, Ntare wa gatanu yarasohowe aho yari apfungiwe ajanwa mu ikambi y'abakomando Igitega. Isaha zine z'ijoro umwami wa nyuma w'Uburundi Ntare wa gatanu Charles Ndizeye yacumiswe bayonete, hanyuma araswa amasasa 3 mu gahanga, arasandaba atarubanza na rumwe aciriwe, atabwiwe ico azira. Bivugwa ko ikiziga ciwe rero cyasohowe mu nkorofani kija gutabwa mu kinogo rusange. Kugeza uyu munsi ntawuzi iyo bamutaye. Aya niyo maherezo y'umwami wa nyuma w'Uburundi. Muri umuna wa Gasore akaba n'umuhungu wa Mwambutsa yari yavutse ku igenekerezo ya 2 Kigarama umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ine na karindwi, akaba yaragandaguwe afise imyaka 24 y'amavuka. Ugira gatatu yarongoye igihugu c'u Burundi ni Kapiteni Michel Micombero. Kuva ku igenekerezo ya 28 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na gatandatu gushika ku igenekerezo ya 1 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu, niwe yatembagaje ingoma y'umwami acaba uwa mbere arongoye igihugu yitwa Perezida wa Repubulika. Ku igenekerezo ya 1 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu, Perezida Michel Micombero yari yitegurira guhimbaza imyaka 10 yaramaze ku butegetsi. Wari umunsi w'akaruhuko, umunsi mukuru wa Eklezia Gatolika ihimbaza aberanda bose. Umukuru w'ingabo zacungera umukuru w'igihugu yinjiye ku kirimba asaba kubonana na Perezida Micombero. Niho rero Lieutenant General Michel Micombero yamenyeshwa ko yatembagajwe n'abasirikare acarasoka yinjizwa muri jipe y'igisirikare, gutyo ubutegetsi bwe buba burarangiye. Amaze gutembagazwa, Perezida Michel Micombero yabanje gupfungirwa mu ntara ya Ngozi, mu nyuma baramurekura ahungira muri Somalia kwa mugenzi we Perezida Siad Barre. Muri ico gihugu c'ubuhungiro, Perezida Micombero yaciye aja kwiga muri kaminuza. Amaze kurangiza amashuri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na kabiri, Perezida Micombero barasavye ko yokwitahukira mu Burundi akiberaho ubuzima busanzwe. Hari n'ibihugu nka Algeria vyaramusavye ko yojayo akigisha muri kaminuza. Ivyo vyose vyoba vyaratera ubwoba intwaro ya Perezida Bagaza. Havugwa vyinshi bitandukanye kuri ivyo bihe vya nyuma vy'ubuzima bwa Perezida Micombero. Muri Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatatu, Perezida Micombero yinjiye ibitaro vya gisirikare vy'i Mogadisho muri Somalia mu gihe yariko yumva atamerewe neza. Igenekerezo 16 Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatatu, umutima wa Perezida Michel Micombero warahagaze giturumbuka, ubuzima buba burarangiye. Mu mwanya wa mbere ubutegetsi bwa Perezida Bagaza bwaranse ikiziga ca Perezida Micombero gitahukanwa mu Burundi, mu nyuma buravyemera ariko butegeka ko abaduga kumushingura baba abantu bakeyi. Perezida Micombero yashinguwe iwe muri komine Rutovu ho mu ntara ya Bururi. Urupfu giturumbuka biningorane zo kumushingura zatumye haduka igihuha gikomeye ko Perezida Micombero yoba yahawe uburozi biciye mu rushinge yatewe, kandi ko vyoba vyarakozwe n'iperereza rya Perezida Bagaza. Perezida Bagaza yari yamirije rwose abavuga ivyo bintu. Perezida Michel Micombero yari yavutse ku igenekerezo ya 26 Myandagaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo ine, yasandavye ku igenekerezo ya 16 Mukakaro umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani na gatatu, asigaje ukwezi kumwe ngo akwize imyaka 43 inyuma y'imyaka 7 mu buhungiro. Uwa kane yarongoye Burundi ni Colonel Jean Baptiste Bagaza. Kuva ku igenekerezo ya 1 Munyonyo umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi na gatandatu gushika ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi. Muri Nyakanga k'uwo mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi, Perezida Jean Baptiste Bagaza yarasigaje amezi 2 ngo ahimbaza imyaka 11 ku butegetsi. Imigenderanire yiwe n'ibihugu vya Buraya yari yifashe nabi. Imigenderanire na Eklezia Gatolika yari yaratabagaye, yaricura ko hari abasirikare bashobora kumutembagaza. Byategerezwa kwitaba inama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa i Quebec muri Canada. Ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi, mu gihe Perezida Bagaza yari hiyo mu nama n'abasuda bato bato bagumuka bafata intwazangabo baja kuzifungira kuri Messe
des officiers i Bujumbura. Bongera kandi barafata ibibanza bikuru byose vy'igihugu. Mu nyuma babasoda bagiye muri messe des officiers basoma urutonde rwabo bakeneye, barabasohora babasaba gutora umukuru w'igihugu mushasha. Ni gutyo Major Pierre Buyoya intwazangabo arizwi nk'icabwenge yize cyane muri kaminuza za gisirikare Buraya mu Bubiligi, Ubufaransa ndetse n'Ubudagi. Akaba yararongoye ibitero vya gisirikare bijejwe imyimenyerezo no gutegura intambara G3 yacatorwa kuba umukuru w'igihugu. Intwara ya Perezida Bagaza iba irarangiye. Inyuma yo gutakaza ubutegetsi, Colonel Jean Baptiste Bagaza yabaye mu buhungiro imyaka 6 mu bihugu by'Ubuganda na Libya imbere yo gutahuka mu Burundi mu mwaka w'1993 ku ntwaro ya President Ndadaye. Iyo myaka y'ubuhungiro yayimaze yaratandukanijwe n'abana biwe bo bari basigaye mu Burundi, aho President Buyoya yagarukiye ku butegetsi mu mwaka w'1996. President Jean Baptiste Bagaza yabayeho igihe kitari gito acunzwe icamaso, asubira gutora agahengwe ku ntwaro ya Domitien Ndayizeye na Petero Nkurunziza. President Jean Baptiste Bagaza yahitanywe n'urw'akarago asandabira mu bitaro i Bruxelles mu gihugu c'Ububirigi ku igenekerezo ya 4 Rusama umwaka w'2016. President Bagaza yashinguranywe iteka ryinshi aherekejwe n'abategetsi bahambaye b'ibihugu muri Rusama umwaka w'2016 mu gisagara ca Bujumbura. Uyu Jean Baptiste Bagaza yavutse ku igenekerezo ya 49 Myandagaro umwaka w'1946 mu Rutovu mu ntara ya Bururi. Akaba yarasandavye kandi asigaje amezi 3 ngo akwize imyaka 70. Reka tubandanize kuri President Pierre Buyoya. Major Pierre Buyoya yatwaye Burundi inshuro zibiri. Ku igenekerezo ya 3 Nyakanga umwaka w'1987 yatembagaje President Jean Baptiste Bagaza amara imyaka 6 imbere yo gushikiriza ubutegetsi Melchior Ndadaye ku igenekerezo ya 10 ukwezi kw'indwi umwaka w'1993. Ku igenekerezo ya 25 ukwezi kw'indwi umwaka w'1996 naho yatembagaje President Sylvestre Ntibantunganya amara imyaka 7 imbere yo gushikiriza ubutegetsi Domitien Ndayizeye ku igenekerezo ya 30 Ndamukiza umwaka w'2003. President Buyoya yaragize amahirwe ntiyatembagazwa na rimwe. Igihe cyose yavuye ku butegetsi yarabushikiriza neza wamusubiriye. Mu mwaka w'2003 yavuye hasiga amategeko akingira abahoze batwara Burundi nk'uko vyumvikanywe mu masezerano ya Arusha. Niwe mu president wamengo ntazigera ahura n'ivyago bikurikira abahoze batwara Burundi. Igihe President Ndayizeye ahagarikwa mu mwaka w'2006 intumbero yo gufata na President Buyoya yarabayeho, ariko Nkurunziza aragabishwa n'amakungu ko atohirahira ngo abikore. Ivyago vya President Buyoya vyaje mu mpera y'ubuzima bwiwe. Ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2018 ryarafuswe ko abahoze barongoye igihugu babandanya kuba bakenguza amateka ubuzima bwose. Umwaka nyene President Buyoya yarashizwe ku mutahe mpuzamakungu. Muri Munyonyi umwaka w'2020 President Buyoya yaciriwe igihano cyo gupfunga ubuzima bwe bwose yagarijwe ko ari mu bateguye igandagurwa rya President Ndadaye mu mwaka w'1993. Yaciriwe urubanza atigeze aburana. Yaciye asaba ubuhungiro mu gihugu ca Mali aho yari amaze imyaka aserukira ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika. Ku igenekerezo ya 17 Kigarama mu mwaka w'2020 President Buyoya yapfiriye mu Bufaransa agiye kwivuza ingwara ya coronavirus. President Buyoya yabanje guhambwa i Bamako muri Mali inyuma y'imyaka hafi 4. Ibisigarira vya President Buyoya vyaratahanywe muri Mukakaro umwaka w'2024 birashingurwa iwe muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi. Leta ya President Ndayishimiye yashimye kumwiteka rihabwa abahoze barongoye igihugu. Uyu yavutse ku igenekerezo ya 24 Munyonyi umwaka w'1949 akaba yarashengeye ku igenekerezo ya 17 Ndamu Kigarama umwaka w'2020 afise imyaka 71 y'amavuka. Turabandaniza kuri President Melchior Ndadaye. President Melchior Ndadaye yabaye wa gatandatu yarongoye Burundi aba n'umukuru w'igihugu wa mbere atowe n'abanyagihugu. Nyuma yaho atorewe ku wa mbere Ruheshi umwaka w'1993. President Ndadaye yarongoye Burundi kuva ku igenekerezo ya 10 Mukakaro umwaka w'1993 gushika ku igenekerezo ya 21 Gitugutu uwo mwaka.
umunsi wa nyuma w'intwaro yiwe ku igenekerezo ya 21 Gitugutu umwaka w'1993 Perezida Ndadaye yiri umunsi wose mu nama bashikiranganje yagiye kurangira mu ijoro bakiri mu nama. Nyamugigima iravuga umwe mu bashikiranganje ranatwenza bagenzuye ko Nyamugigima ibara agasema k'umwami nk'uko abarundi babigendereje. Igihe ca 8 y'ijoro niho vya muzinga vyatangura kwasirana mu gisagara ca Bujumbura. Umukuru w'igihugu n'umuryango we barashobora gusohoka ingoro y'umukuru w'igihugu mu gihe yariko icucagirwa amasase n'amabombe. Perezida Ndadaye yavuye mu ngoro ari muri brende ya gisirikare ajanwa muri camp Muha, ikambi yari ijejwe kumucungera. Muri iyo kambi rero niwe yafatiwe n'abasirikare bari bagumutse baje bava mu yandi makambi nka Camp Muha. Umukenyezi wiwe n'abana bararokotse bajanwa mu buserukizi bw'abafaransa mu Burundi. Perezida Melchior Ndadaye we yajanwe mu ikambi Batayo Para i Bujumbura, arapfungwa kanya gato mu nyuma aricwa anigishijwe umugozi. Hari n'abandi bategetsi bahambaye biciwe uwo munsi muri iyo kambi. Amaze kwicwa kandi Perezida Ndadaye yahambwe inshuro nyinshi mu bibanza bitandukanye mu ntumbero yo kunyegeza ikiziga ciwe, kugeza ubwo abasirikare bemera kumushikiriza abanywanyi biwe bari mu myerekano bamusaba. Perezida Ndadaye yashinguranywe iteka ku igenekerezo ya 6 Kigarama mu mwaka w'1993 imbere y'ingoro y'abamwo ari umukuru w'igihugu co kimwe na bagenzi we. Perezida Melchior Ndadaye yavutse ku igenekerezo ya 28 Ntwarante mu mwaka w'1953 yagandaguye ku myaka 40 n'amezi 7. Niwe wenyene mu batwaye Uburundi afatwa nk'icungu y'igihugu. Harabandanya kandi Perezida Cyprien Ntaryamira, uyu yabaye uwindwa arongoye Burundi kuva bwikukiye. Yatwaye kuva ku igenekerezo ya 5 Ruhuhuma umwaka w'1994 gushika ku igenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994. Perezida Ntaryamira yarongoye igihugu mu gihe kitoroshe mu Burundi no mu karere. Kugira himikwe ibwizwa shingiro ryabanze guhindurwa kubera amatora y'abanyagihugu bose atashoboka. Nyuma y'amezi 2 gusa arongoye Burundi ku igenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994, Perezida Ntaryamira yazindutse aja i Arusha muri Tanzania mu nama y'abakuru b'ibihugu yari itumbereye kugondoza Perezida Juvenal Habyarimana w'u Rwanda ngo ashire mu ngira amasezerano ya Arusha yari yasinye hamwe na FPR ku igenekerezo ya 4 Myandagaro umwaka w'1993. Inama yarize n'ikibazo cy'u Burundi bivuga ko iyo nama yabayemo ibintu byinshi bitangaje byasa n'ivyo kuyitevya kugira abakuru b'ibihugu batahe bwije. Ku mugoroba rero hageze gutaha, Cyprien Ntaryamira yasanze indege yiwe yagize akagorane bariko bayisanura. Niho Juvenal Habyarimana w'u Rwanda yoba yaramusavye ko bogenda bajanye muri yiwe yanyaruka cane. Perezida Ntaryamira yuri iyo ndege ya Habyarimana ari kumwe n'abashikiranganje babiri, Bernard Ciza ndetse na Siriake Simbizi. Byari bitangaje ingene atajanye n'ujejwe umutekano we canke ujejwe protocole. Indege yavuye i Arusha isaha 11 z'umugoroba, isaha 2 z'ijoro ica iraswa igazi Kanombe mu Rwanda. Nta numwe yarokotse mu bari bayirimwo. Perezida Ntaryamira n'abashikiranganje babiri bari kumwe nayo bashinguwe Bujumbura mu kibanza citiriwe incungu za demokrasi. Perezida Cyprien Ntaryamira yari yavukiye i Mageyo muri komine Mubimbi ku igenekerezo ya 6 Ntwarante umwaka w'1955, akaba yarasandavye ku myaka 39 y'amavuka. Harabandanya kandi Perezida Sylvestre Ntibantunganya, uyu yabaye umukuru w'igihugu agira 8 yarongoye Burundi kuva ku igenekerezo ya 6 Ndamukiza umwaka w'1994 gushika ku igenekerezo ya 25 ukwezi kw'indwi umwaka w'1996. Perezida Ntibantunganya yatwaye Burundi mu gihe kigoye cyane. Burundi bwari mu ntambara hagati y'igisirikare ca kera cagirizwa ko cagandaguye Perezida Ndadaye n'umugwi CNDD FDD wafatwa ko ari kirobere cyashinzwe n'umugambwe Frodebu wa Sylvestre Ntibantunganya. Umukuru w'igihugu yari hagati y'imicanwa ibiri toroshe. Rero umukuru w'igisoda ariko kikamwagiriza ko akorana n'abaroberi ba CNDD FDD, abaroberi nabo bamufata nk'umuyema bandanya gushigikira igisirikare camwiciye abiwe. Leta ya Perezida Ntibantunganya yari igizwe n'imigambwe itagira icihuriza ko na kimwe.
intwaro yarangwa no kunyinyurana gusa. Ku igenekerezo ya 23 kwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, Perezida Ntibantunganya yagiye bugendana mu gikorwa cyo gushingura abatutsi barenga amajana 600 bari bishwe bunyamaswa n'umwari CNDD-FDD. Aho ni mu gihe ababuze ababo bafata ko Ntibantunganya akorana na CNDD-FDD yari yabahekuye. Perezida Ntibantunganya yapfuye kururuka indege yo bugendana, yakigwa n'induru y'ababuze ababo, mbere batangura kumutera amabuye. Yisanze ataca ashoboye aca yurira akajugujugu asubira inyuma. Uwo mugoroba nyene yaraye ahungiye mu buserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Bujumbura. Ku igenekerezo ya 24 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, umushikiranganji wa mbere Antoine Nduwayo yarisabiye ko leta arongoye yobogozwa kubera itari gishoboye gukingira abarundi. Nibwo rero ku igenekerezo ya 25 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu, intwaro ya Perezida Ntibantunganya yarabogojwe n'abasirikare asubirirwa na Perezida Buyoya. Inyuma yo gutembagazwa, Perezida Ntibantunganya yari amaze igihe anyegeye muri ambasade y'Abanyamerika. Mu nyuma aravayo arahabwa ivyubahiro vy'uwahoze arongoye igihugu. Uyu kandi yarasubiriye arahunga Uburundi ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Mu mwaka wa 2015 yagirizwa ko ari mu biyamirije ikiringo cya gatatu cya Nkurunziza. Yahungiye mu Bubiligi aho yamaze hafi umwaka n'igice araheza ahunguka muri Kigarama mu mwaka wa 2016. Ubu Perezida Ntibantunganya aratekanye mu Burundi. Mu matora y'umwaka wa 2020, General Murantunge Ntibantunganya yahisemo gushigikira General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe umugambwe wa FRODEBU wari watanze Leonce Ngendakumana ngo yitoze mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Rimwe na rimwe aboneka nk'uwegere Perezida Ndayishimiye ariko akanatanga impanuro mu gihugu. Sylvestre Ntibantunganya tuvuga yavutse ku igenekerezo y'umunani ukwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatandatu, ubu akaba afise imyaka 69 y'amavuka. Turabandaniza kandi kuri Perezida Domiciano Ndayizeye. Perezida Domiciano Ndayizeye yabaye umugabo agira uw'icenda yarongoye Burundi kuva bwikukiye. Yabutwaye kuva ku igenekerezo ya 30 Ndamukiza 2003 gushika ku igenekerezo ya 26 ukwezi k'umunani 2005. Umuntu aravye uko Perezida Ndayizeye yatwaye Burundi n'ingene yarangije neza agashikiriza ubutegetsi atankomanzi, ari kwibaza ko ari we mu batwaye Burundi bato kwigeze bahura n'ivyago inyuma. Ariko siko vyagenze. Inyuma y'umwaka umwe gusa ashikirije ubutegetsi yarambitswe ibara n'uwamusubiriye arafatwa arapfungwa. Igenekerezo ya 21 ukwezi k'umunani umwaka wa 2006, Perezida Ndayizeye yarakuwe ko ubudahangarwa bw'umukenguza amateka carafatwa arafungwa. Perezida Ndayizeye yagirizwa ko yari mu mugambi wo gutembagaza no kwica Perezida Nkurunziza. Parike yamusabiye gupfungwa ubuzima bwose. Amaradiyo yigenga cane umuyobozi wa RPA Alexis Nduhije, amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu, abaserukira ibihugu vyabo barerekanye ko Perezida Ndayizeye ariko ararenganywa mu ntumbero y'ubutegetsi bwa Nkurunziza yo kunumya abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Perezida Domiciano Ndayizeye yahavuye yezwa ararekurwa ku igenekerezo 15 umwaka wa 2007. Hari ibindi bihano yagiye arafatirwa nko kuzibira amabarabara yaje ku nzu yiwe Whitestone i Bujumbura kugira ubutegetsi bwitukane abari bamupangiye, ariko ubu vyaraheze aratekanye. Perezida Ndayizeye yavutse ku igenekerezo ya kabiri kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itanu na gatatu. Ubu akaba afise imyaka 72, nimwe bavuga ijambo rihumuriza mu Burundi. Uwundi rero ugira 10 mu barongoye igihugu cy'u Burundi ni Perezida Pierre Nkurunziza. Uw'icumi mu barongoye Burundi yabaye Perezida Nkurunziza. Perezida Nkurunziza yashikiriye ubutegetsi muri Myandagaro umwaka wa 2006 n'inama nshingamateka na nkenguzamateka, aguma arongoye igihugu mu kiringo c'imyaka 15 gushika ku igenekerezo ya 8 Ruheshi umwaka wa 2020. Uyu niwe mukuru w'igihugu yatwaye Burundi igihe kirekire kuva Burundi bwikukiye. Muri Ruheshi umwaka wa 2020, Perezida Nkurunziza yarasigaje amezi 2 ngo ashikirize ubutegetsi waraherutse gutorwa ngo amusubirire. Mbere yo kuva ku butegetsi, Nkurunziza yari yishiriye ko itegeko ridasanzwe rizomukingira atakiri umukuru w'igihugu.
yari guhabwa umureride w'amafaranga avuye mu mabanga yari kugumana icubahiro kingana n'ico cegera c'umukuru w'igihugu, yari kubakirwa ingoro mu kibanza yihitiyemwo, yari gupangirwa ingoro abamwo n'iyindi akoreramwo, yari kwama kandi arihigwa ivyangombwa vyose vyo kubaho we n'umuryango wiwe. Yokwamye kandi abanza kubazwa ku bibazo vyose bihambaye vy'igihugu na cane cane ibijanye n'ubutare, yari guhabwa ikambi zo mucungera n'ibindi vyinshi. Kumbure niwe yobaye umukuru w'igihugu yirinda ivyashikiye abandi barongoye Uburundi. Kugenekerezo rero ya gatandatu kwezi kwa ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 mu gihe ariko arorera ihiganwa ry'umupira ku kibuga ciwe cari ahavuka muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi, Perezida Nkurunziza yumvise imisonga myinshi mu nda maze ataha iganwa ridaheze. Iryo joro yaraye arajanwa mu bitaro natwe turashoboye vy'Ikarusi. Ico gihe yarameze nabi cane. Bukeye rero kugenekerezo y'indwi ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Nkurunziza yaratoye mitende aratelefona abatari bake mbere aranavugana nabo yari guha imibonano kugenekerezo y'icenda ruheshi uwo mwaka. Ariko mu bucagu bwo kugenekerezo y'umunani ruhesha umwaka w'ibihumbi 2020 vyarayangaye. Mu gatondo Perezida Nkurunziza yumvise ashaka kwihagarika, yikura ko respirateur yamufasha guhema. Ageze mu kazu ka sugumwe yikubita hasi abaracikanye. Mu nyuma ivyageragejwe vyose ngo bamugarure ntivyakunze. Igenekerezo y'icenda ruhesha uwo mwaka ku muhinga mu leta y'u Burundi yatangaje ko umutima wa Perezida Nkurunziza wahagaze giturumbuka kuva Nkurunziza apfuye. Havugwa vyinshi ku vyamwishe. Hari abaganga bavuga ko yishwe n'umugera wa coronavirus. Hari n'abandi benshi bemeza ko yishwe n'ishano. Muri abo harimwo uwahoze amwegereye cyane General Aringuye Bunyoni nawe amaze imyaka 2 afunzwe. Mu vyatumye apfungwa harimwo amatohoza yari karakora ku rupfu rwa Perezida Nkurunziza. Umumenyeshamakuru Bob Rugurika we aremeza ko Nkurunziza yicishijwe na Perezida Ndayishimiye. Umuntu aravye ivyavuzwe mu nyuma urupfu rwa Perezida Nkurunziza rurashusha, bamwe bakavuga ko rusa n'urwa Perezida Micombero. Pierre Nkurunziza yavutse kugenekerezo ya 18 Kigarama mu mwaka w'1964 Ibuye mu ntara ya Ngozi. Yasandavye ku myaka 55 n'inusu. Yashinguranywe iteka ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega. Perezida Ndayishimiye niwe aramutswe igihugu muri kino gihe. Ese nawe yoba azosimba ivyago berekeza abatwaye Burundi tubihe kazoza. Mu gusozera gutwara Burundi keshi birangira nabi cyane. Nkuko natanguye mbivuga, 6 kuri 11 mu barongoye Burundi bavuye ku butegetsi batembagajwe n'abasirikare. Abo harimwo Mwambutsa wa 4, Ntare wa 5, Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza, Melchior Ndadaye ndetse na Sylvestre Ntibantunganya. 3 kuri 11 aribo umwami Ntare wa 5 Charles Ndizeye, Perezida Melchior Ndadaye ndetse na Perezida Ntaryamira abarishwe nabi cyane. Umwe yagandaga umunsi atembagazwa, uhundi yishwe nyuma yo gutembagazwa, uhundi yarasiwe mu ndege. 2 kuri 11 barakeka ko baba barahawe isumu, aribo Perezida Micombero ndetse na Perezida Nkurunziza, mu gihe bose havuzwe ko umutima wahagaze giturumbuka. 6 kuri 11 barabaye impunzi nyuma yo kurongora Burundi, aribo Mwambutsa wa 4, Ntare wa 5, Michel Micombero, Jean Baptiste Bagaza ndetse na Pierre Buyoya na Sylvestre Ntibantunganya. 5 muri bo barapfunzwe nyuma y'ubutegetsi bwabo, aribo Ntare wa 5 Charles Ndizeye, Michel Micombero, Melchior Ndadaye, Jean Baptiste Bagaza ndetse na Domitiano Ndayizeye. 2 muri 11 barahambwe hanze y'u Burundi, aribo Mwambutsa wa 4 ndetse na Pierre Buyoya, naho umwe yahavuye atahanwa inyuma y'imyaka 4. Umwe yaraciriwe urubanza rwo gufunga ubuzima bwe bwose, akaba ari Perezida Buyoya. Abatwara Burundi ngo nabazobutwara muze muraca bugufi kazoza kanyu kaba katoroshe. Ngo rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyone subscribe canke sabone niba utari wafyera kugira ngo tuje turabana amakuru tubageza ko umunsi ku munsi. Nandi menshi turiko turabategura rero yo bakuyavuga ku bisata bitandukanye, ari mu gisata ca politike, agataya kazi na muntu, igisata cy'umutekano ndetse n'ibindi bisata byinshi bitandukanye, cyane cyane ku bibera ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu butegetsi. Byose turacari kumwe ngaha kuri chaîne yanyu kandi mukunda muri benshi cyane Umuhuza TV.
Nagahe kanini kari gaciyemwo tutabageza ko amakuru n'ibiganiro vyacu gusa muri kano kanya twagarutse kandi kugira ndabibutse ko niba nawe uri mu bashikirwa neza n'ibiganiro n'inkuru tubageza ko uje urabisangiza bagenzawe kugira ngo nabo baje baramva mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Umuhuza TV. Imana ibahezagire amakuru yacu yo arabanda.